Quelles sont les valeurs qui ont fait survivre le Burundi à quel prix? Ceci sera notre thème dans le 13e épisode de Limboneza Talk Show. Nous aurons comme hôte Dieudonné Naïmana et comme invité l'ex-président et auteur du livre La démocratie piégée, Ntibantunganya Sylvestre. Soyez tous les bienvenus. Muri uyu mwanya nagomba mufashe twakire mu buryo bwiharije nyakubahwa wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya kugira ngo aze kubandanya aganira natwe mu gice gikurikira ca kino kiganiro. Nsaba mukomera amashi umuntu yakoze igikorwa cyo kurongora igihugu aba ari umuntu kwiye kwakira mu iteka. Urahawe ikaze. Ubwa mbere twashaka kubashimira cyane kubona mwashoboye kwemera ubutumire tubasabye kuza muri Imboneza Talk Show. Uko mwavyibaza niko mwabisanze ko mwasanze turi ngene hatunganijwe ngene bigenda iciyumviro cari kingene mwabonye mubona bisa nkuko mwari muvyiteze? Ahubwo mbona muzi ingene abantu baganira ku buryo mushobora kubafata n'ubagira ati vise umwanya muto akifuza go bangaha igihe kirekire kuko ndavye uwo yaje imbere yanje nyene yatuganiriye nkabona n'uyavuye ngaha uvuze ngo atwenza ariko burya mu gutweza naho nyene hari inyigisho ora naho nyene ariko aratanga niko rero ndabibona sinari bwarabe imbere inyuma yanje kuko harya nari ndice ndabino ubu ndababona bose ndabona ko hari ugwaruka rwishi nabonye aha naha umuntu afite imyaka kuri umbere yo birenga ni yiwanje mugo ndugwaruka rwishi kuvuga yuko rero nkuko babivuze bamwe turiko turaganira atari Burundi bw'ejo n'u Burundi bw'uno munsi kuko ubwejo buzova uko abari bari ngaha n'abandi abumviriza canke bangana bazokwifata. Urakoze cyane. Twashaka rero naho tubazi naho twasoma ibitabo ariko musubire mu twidondore kumbera n'abandi bariko bakurikira batari no hafi ni vyiza ko tumenyana. Twashaka kubabaza mu twindondore haye ku amazina hari gihe tumenya yo tuzi ajya yanditse ku ikarata officiel ariko hari gusanga umuntu afise kazina kubuhizi hari gusanga hari amazina birengagije mu nyuma umuntu ashobora ko yararonse abavyeyi bamuhaye canke abandi bamuhaye. Mutubwire naho mwavukiye mwaka mwavukiyemwo kugira tumenye uwo tugiye kuganira yo barinde. Oya amazina arya muzi nta yandi aho navukiye naho kiretse ugiye ufata tireka fata ibitari birebire kuko ntibantunganya n'ikirekire cyane. Hari abashima kugira bati ntiba ni byiza cyane. Abantu bakavuze gutyo ntimubashavura mutikana nta kunyubaha abantu. Oya okay kuko singaha gusa bigirwa n'ahandi biragirwa gufata ikintu kugira ngo ntugitwara umwanya munini ukakigira kigufi birumvikana cyane gose. Birumvikana cyane gose. Jewe rero navukiye mu ntara ya Gitega mu komine ya Gishubi muri zone yitwa Nyabiraba ku mutumba Nyamutobo. Mvuka mu mwaka w'1956 hari mu kwezi kwa gatanu ku itariki 8. Okay. Mvuka ngira umwana ngira ngo ndavyibuka neza wa 4 mu bana 7 mu muryango. Hanyuma nkurira ngaho ku iparuwasi ya Nyabiraba ndahiga amashure mato kuva mu mwaka w'1962 gushika mu 1969. Hama ndagenda kwiga mu seminari imugera ariko sinatevye ndamaze y'imyaka 4 bace bambwira ngo ntabusa sacerdote ushobora mugendo rondera babwiye ngo ntabusa sacerdote mushobora kubera iki baravyiki none ko atankundiye ko ngende burasira nk'abandi gaca bambwira bati ntasiguro babitangiye babisiguriye ntibansiguriye cyane. Mwebwe mwivyibaza mwaza ko vyari bivuye kuki ivyimba nari yateguye. Hanyuma rero urumva iby'iseminari byanse baragerageza kuntwara mu ishuri nderabigisha y'Igitega kuza kodondera ikibanza barakibura. Hanyuma baza kurondera
mu ishuri nderabigisha MP École Moyenne Pédagogique mu Rusengo biranga. Hama turataha yari umupadiri twari kuri ngaho rero. Hama turataha tuvuye mu Rusengo tugarutse Gitega, agenda arambwira ati wewe nta handi woja atari muri Atene. Hanyuma tugeze ahantu biti Muriza, tugira accident. Turagonga igiti kwibarabara. Yari umupatiri umwirabure ego. Hama niho nasha nkumereka n'ubu haracariho ikigerekana ngaha. Ndakwa gupfa. Ndagacishemwe burya je mu buzima ndaza kubigarukako. Maze kuko gupfa kane. Maze kuba kane. Ubwa mbere bwari uwo munsi. Ubwa mbere hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959 naragwaye cyane gose. Hamankizwa nuko habaye umupadiri ku iparuwasi yaciye antwara kwa muganga Igitega baramvura. Aho habaye ubwa mbere. Ubwa kabiri rero naho mu gihumbi kimwe n'amajana 973 bagiye kundonderera iryo shure mu Rusengo. Narazo gupfa naho nyine ko daravuye abaraso bigisha de gose. Bari musinaka ingahe ngaho? Aho nari imyaka 17. 17. Hanyuma ha gatatu ni mu gihumbi kimwe n'amajana 993. Hoho birazwi igituma nta butabizi ngaho. Abatabizi nza kubibabwira. Hanyuma inyuma nejo bundi ku itariki 18 kwa gatatu naragize accident ngaha muri ville. Uwo mwaka nyene? Uwo mwaka. Uko kuboko naramaze amezi 2 n'igice kuri coplatre. Nubu usindategera igituma tutapfuye kuko twagonze imodoka yadukupye priorité nkuko bivuga mu gifaransa. Hanyuma rero imodoka irasubira iragira umuzigi imeze nk'isubira inyuma. Haiza kanya je numva umengo nta kuboko gifise. Niho inyuma ndabona yuko kuboko kugenda kudenda baraheza barakuvura no maze imisi za kwivuza bagerageza kugusana sanda ariko kurakora neza cyane. Urumva rero ni bine mugonde ariko ndavuga rero aho naciye reka ngende ningoga rero ndava mu seminari Mugera. Ubu rero birashoboka baca bantwara ku college Notre Dame Gitega. Ndavayo nahejeje amashuri yisumbuye ndaza muri kaminuza mu gisata cerekeye kwiga ibi vy'indome. Ndahamara imyaka 3 muri département ya histoire. Hanyuma ndahunga aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979. Mungira mu Rwanda hanagira mbwire yavuze ubwa mbere kubona umengo mu buzima hari ibyo duhurirako. Hanyuma rero mu Rwanda ndasubira ndiga rero muri département ya histoire géographie gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983. Nsohoka mfise impamyabushobozi muri ibi vya histoire géographie. Sinakoze mu Rwanda na rimwe, naciye ntaha mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983. Urabona yuko n'imyaka igenda yegerana. Aho rero twatahanye n'uwitwa Melchior Ndadaye kuko yari umugenzi wanje cyane gose. Ivyakwirikiye ni ibijya abantu bose bazi gira sinodondagura byose n'abasanga ndabatwaye umwanya kiretse nihagira abambaza ibibazo kuri ivyo. Murakoze cyane. Nagomba imbere yuko tubandanya ku rundi ruhande tukivuga mu bijanye n'ivyo umuntu akiri umwana mutoyi mu myaka 5, 6, 7. Umuntu muri ya myaka kenshi arakunda kugira indoto ico yifuza kuzoba muri kazoza. Bijana n'ivyakina je navyibukana kina ndi umupadiri kuko nanota nifuza kuzoba umupadiri nkasubira mu misa nkayitangura nkayiheza. Mufise imyaka 6, 7 indoto y'ubuzima bwanyu yere kuzoba iki mu buzima? Padiri Nshuti twagiye mu seminari padiri. Aho turazi duhuriye ko nanje urumva birahura padiri mugabo urumva byaranse bimaze kwanka haca haza kuba umusoda. Umusoda baravyifuje navyo nyine. Avyifuje biranka. Byanse gute? Byanse kubera nyene izi ngorane igihugu caciyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Kuvyashyize mu gihugu turabigarukako ngira ngo byaratumye uwo muhamagaro ucuba nk'ugiye ku ruhande. Gute bivuye kuki? Kuko naciye ngira nti uyo mwuga si wanje uko igihugu kimeze uko kivugwa jewe ndi bantunganya
simbona yuko ivyo no bishobora kuko ibi by'ubwoko byo bitavuye kuza biravugwa ubwa mbere sinari ndabizi mugo twari dutanguye kuza turabibona ariko rero 72 ariko ico gutangaza ngaha burya no kuza turatanga mbaye nk'abanyarwanda ubuhamya nuko muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 nagwariye mu Ruyigi iminsi myinshi hanyuma umupadiri mukuru yatwara ikoreje Notre Dame araza igihe baho gusenyeri nyakwigendera musenyeri Ruhuna inyuma rero ibirori biheze araza mu bitaro kundaba acabwira ati uwitwa ntibantunganya muri mwebwe nindi jewe ati mwana ati ntugire ikibazo uzoroha ikibanza mu ikoreje Gitega Notre Dame ni wivuze uheze gusa muzoze aha rero nagira ngaruke kuri bimwe by'abasoda uwankuye mu Ruyigi imodoka yankuye mu Ruyigi ikangaruka Gitega aho ndacije ku ikoreje yari imodoka y'abasoda urumva giye imodoka y'abasoda nari navyipfuje mu kanya gaheze ngo ntivyakunda mugabo nyuma byarakunze nabaye umusoda eco murakitubwira gasitatu navyotsi oya narabaye komanda supreme mwansinze turazogishikako ico ariko nashaka kuvuga kuri ico kintu cuko warifuje ko umusirikare mugako ivyo ariko biraba bituma udashobora gushika kuri iyo ndoto nashaka kuvuga naho mwayishitse ko mundi buryo mumbabarire ariko oya nta gicumuro wagize ahubwo nuko utamenya kuri ubu kutamenya si gicumuro oya ariko nashaka kubaza muri iyo myaka rero mubaze kubona yuko iyo ndoto yo kuba musirikare bidashobora gukunda byagize iki mu mutima numva murabandanya amashure muriko muriga mugabo murabona ko iyo ndoto nashaka mumbwire ico gihe twacumvise ariko arakivuga ngo tumvise kuri Audace mwebwe uwo mwaka mwari muri he habaye iki byagenze jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 nari mu seminari mugero uravyumva igihe ibigeragezwa niko twovyita urundi bwaciyemo vyashika muri uwo mwaka niga mu mwaka w'icenda nari fase imyaka 16 turi mu seminari abapadiri baradukingiye cyane ubwa mbere mu kuko ko bashoboye kose kugira ngo nitujane nyabahururu kuvyavugwa nico gituma batabitubwira cyane bakatugumya mu ndero bagira bati twe dufise abana turera ariko hari ibyo batashobora kubuza mwijoro twarumva ingoho zivuga pa hariya ku ruvubu aho uruvubu ruhurira na Ruvyironza hanyuma urabona abana mu ishure baje kutwigisha abo bapadiri nibuka yebo padiri mu Birigi tukamubaza tuti mbega izo ngoho twumva nibiki umupadiri muzimutanka ati nabasoda bariko baragira manevre natubwira ivyo ari byo turiko baragira manevre mugabo haragira rero yuko baturungika muhira kubera igigonza rizafashwe na leta ico gihe dutashe tugiye gutegera imodoka twava hejuru ku iseminari mugira sizi ko hazi turamanuka ku Ruvyironza aho tugiye gutegera imodoka aho twategera rero hari hafi yahizo nkoho zavugira hari vya binogo urya yavuga vyabaye mu Rumonge n'ahandi je ndaragiye kubiraba aho nyene yego muri uwo mwanya nyene yego turindiriye imodoka ndawe no vyipfuriza ubiravye ico gihe uri umwana utagize uterekangira umutima ukomeye urashobora guhababuka kuko warona byinshi urabona abantu batse ubuzima bamwe akaboko hari ukakushobora kukabona ahandi ukabona amashati bataye hariya ahandi ukabona ibipfungo aho rero ntagira uwabi yabigusiguriye ivyo rero utagiye kwiha ni uvyiha buriya mugabo uvyiha ubihabwa n'Imana kuko ngaha numvise byinshi tuvyubakira ku ijambo ry'Imana
utagize umutima ukomeye urahababuka no gusara urashobora gusara kuko inyuma namenye yuko nkaho hashobora kuba mwo mu bantu bahataye niko novyita uwo nari nabonye ubwa mbere nk'umurezi mukuru mu iseminari y'Imugera Padiri Michel Kayoya nari nabonye ubwa mbere baratubwira bati arashobora kuba yiciwe ngaho. Nshitsi muhira turiko turataha ahadiko taca ku Mayange mpura na papa yari umwene gihugu umunyagihugu asanzwe bari kuco bita amarondo canke vigilance ku Ruvyironza. Ndabona turaramukanya hasigaraho kuko nibari byanye bari bwaheze je ndabandanya ataha muhira hari hafi yaho. Yego nari nshite muhira nariko ndashika muhira. Okay. Nshitse muhira ku mugoroba baraza hama ndamubaza ntibya mwarimo nibiki atangura konsigurira. Niho natangura kumenya abarimu bari banyigishije mu mashuri mato mato b'abahutu ko bose bishwe kuva kuri diregiteri gushika ku wanyuma. Imbere yaho imbere yuko ivyo biba wari uzi iyo tandukanizo hagati y'abantu by'abahutu n'abatutsi canke biki? Haba namba muri ico gihe nyene nabimenye ngaho. Hama bambwira bati na padiri mukuru w'iparuwase yitwa Thomas Amandari bati barishe baratwaye baravuga ndabantu barashika no kuri sebukwe wa mukuru wanje umunyagihugu n'umuhungu wiwe bati nabo nyene baragiye sinododagura sinoshobora kubaheza. Niho rero ico nashaka kuvuga ni iki wumve buriya kuko ngaha muri ko mwigisha ikintu c'imboneza kirakomeye. Ku mugoroba mbwira papa twabita dawe ivyo vya papa n'ivyo bazungu. Hanyuma none bijya bintu ivyo bintu birashobora kubandanya gutyo n'ivyo bintu bishobora kubandanya gutyo nta narengeje ngaho nza numva papa ngo kandi mwebwe mwize nimwe mudukwegera nimushaka kutukwegera. Urumva mwebwe mwize ugacumengo kwiga n'icaha ntoya ngira kuri ubu no havuye mbere wa muhamagaro navuga Imana yari yanteguriye yo kuja muri politike. Okay. Ngira niho vyavuye. Urumva rero ivyo ni ibintu nogira nti mu buzima bwanje vyaragize ico bifasha kuko sinabifashe nkuko yabivuze wantanguriye ngira ngo nukwihora nabifashe ngira nti turakeneye gukosora ibintu nk'ibi ntibisubire. Aho muracari bato muriko murabibona ariko muhira abana muhira mwana mutoyi nibihe nibuhe umuco canke aya ma valeur yabereka yuko hariho mubano mwiza hagati y'abantu ngiye kintu mwari mwarigishijwe n'abavyeyi mukavuga muti kini kintu c'icitegerezo ciza cofasha mu buzima. Muhira sokokuru yari afise abana b'abahungu batatu n'abakobwa ngira ngo 4. Abahungu batatu babana mu rugo rumwe na sogokuru umwe wese afise inzu yiwe akaba muri iyo nzu yiwe n'umukenyezi wiwe n'abana biwe. Hari ibintu nabonye n'ubuje mpora nibaza nti buri Burundi yarafise ibintu bwari bwubakiye ko tugera turiyobagiza. Umwe wese yarateka iwe hamahishije yaba yateguye inkoko ishobora kuri mu masahani n'ibindi hanyuma agaca yarura bimwe yatetse bimwe aca twara mu nzu y'uwundi agacira uwundi babandi uko batetse nabo bakagira uko ku buryo mu rugo naho mutaba mwatetse bimwe wasanga mwari bimwe mwese kuko mwagenda muhanahana atamusi mukuru wabaye atamusi mukuru yari ikintu novuga nti wari umuco sizi ko muri imiryango ariko byari bimeze kwari uko bimeze. Ico jewe nukuri novuga ni caranyubatse mu byerekeye ingene abantu batizwa kubana mu muryango bumvikana bumva yuko ari abamugabo umwe.
ikindi nabonye ni igihe sogokuru yari afise inka, sinzi inka 3 canke 4, hanyuma muci turi mu buruhuko narashobora kugenda kuziragira, ngirirwa ndagiye kuko twazitwara ahantu ku ruzi kugira tuti hari ubwatsi, urabona muci haba humye hose. Hanyuma ntashe ngasanga nyogokuru yatetse. Uwo munsi yangaburira gusuvya sogokuru, nije ndaba umugabo kuko mvuye kuragira, nkabona yuko naho nyene hari gishika umuvyeyi afitiye umwana. Uwo nyokuru sinzomwibagira kuko naragiye kwiga mu Bufaransa mu 1946. Hanyuma hari icyo bambwiye, yasigaye aravuga yanezerewe ngo apfa hasi ngo serebe, byarabagura kuvuga Silvestre agacavuga ngo serebe, ngo serebe mu ndege, serebe mu ndege, yanezerewe cyane. Uwo nyokuru ndamwibutse n'ubu ngira nti yari umutamakazi w'iteka, iteka muri bya bindi urondera by'amabanga ari umuryango cyangwa igihugu byubakirako. Ikindi novuga nabonye kandi nafashwe canshitse ni gihe data yitaba Imana. Yitavye Imana akiri muto, yarafite imyaka 48. Je urumva uwo mfite 35 maze kumusubya 10 ningahe. Hanyuma rero jewe nije nari muhira na mama mawe, hanyuma nije nagiye kubikira abantu. Yari yahitanywe n'intambara canke oya yaragwaye mu kajya gatoya imbere aca aritaba. Ico nabonye rero n'ingene abantu mu Kirundi ico gihe gira no biracariho ruguru zidabizi bashikirana neza cyane. Buno nyene abantu ko nabaraje barabafashije. Mukuru wanje yari ni Bujumbura, nije nari meze nka mukuru kuko abandi babiri bakuru banje bari bamaze kwitaba Imana, umuhungu n'umukobwa. Hanyuma ukabona abantu baraje barafatanije umunsi wo kuza kumushingura bukeye kuko hari ku mugoroba, ukabona umutumba wose atanumwe urinze kugenda afata ku nkoni, baraje baraguherekeje baragushigikiye. Aho mwarashobora kumenya muti bariya nabo dusange ubwoko canke ndasange ubwoko canke abona arababanyi gusa baje muri rusange. Ico gihe vyari bishobora kuboneka, nibaza ko hari inyuma hari ivy'ubwimonye gose. Barababanyi umubanyi wese. Ibi vy'ubwoko ndabigaruka ko kuko buriya turakunda kuvuga ngo mu Burundi ngo hari intambara z'ubwoko. Nta intambara z'ubwoko. Uzorabe nta na hamwe uzogira ngo ku mutumba uyu n'uyu canke mu gisagara kiniki ngo harabaye igihe abantu bwabo abene gihugu abanyagihugu ubwabo ngo baragiye baritunganije bonyene ngo no munsi tuzogenda dutere banaka kuko bari uko Imana yabaremye. Haba namba ni ibintu biva mu guhiganwa nabi kwa twebwe tugira politike. Twebwe abanyapolitike nitwe twica igihugu, nticicwa na bene gihugu. Ico kintu mwebwe mu rwaruka munyumviriza mugishire ku muzirikanye. Nimwakora nabi nkuko bamwe muri twebwe bakoze nabi, muzo muri ko murabandanya mwica Burundi aho kubuvura ngo bukire ibitagisubira inyuma. Si ubwoko rero nibindi bibazo birasigurwa neza. Nibyo rero nivyo mwabonye mukavuga muti nakuze mbona hagufashanya gusangira kubana, abantu bifuza bashikikirana mu ngorane mu bihe bitagenda neza. Hanyuma mwavuze yuko 79 mwahunze, byarivuye kuki? Byarivuye ku gihugu cyari kimeze. Ushaka ndakubwire aho kuri University y'u Burundi aho twiga hari amakuru yavugaga aho Bujumbura mu bantu bari hejuru mu butegetsi. Mwe bababwira mu kanya nti ni mu butegetsi. Baravuga yuko hari kunyinyurana hagati ya President Yohani Batista Bagaza yari umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere wiwe Nzambimana. Bagira ati ninde yo mugabo, kandi byaribonekeje inyuma kuko President Bagaza inyuma yaciye akuraho ikibanza cy'umushikiranganje wa mbere.
hanyuma rero twebwe tuvyumvise turi nka kuri kaminuza abanyeshuri abahutu bamwe bamwe si bose tuti no kwigira inyuma amaraso ntadukorokereko tugira tuti duhunge rero turahunga 79 duhunga uko ico nta kintu cari cyabaye icari cabaye cari ico kivugwa Okay. warumva ko hari ingorane muri politiki kandi vyaribonekeje kandi hari n'izindi zagiye kuboneka inyuma kuko harabaye ukutumvikana gushamirana kwibonekeje hagati ya Ecclesia Katolika n'ubutegetsi bwa Perezida Yohani Bagaza ndibuka yuko ico bagipfuye cade gose mbere kiramugaza igihugu bimwe biteye ubwoba. Okay. Muragire mu gihugu cy'u Rwanda murahunze mwari mufise inshuti muhura musangayo byagenze mu Rwanda ika nta nshuti nari mfise ika mwabandeje ubuzima gute maze gushika hari nshitseyo bon twaragize urabona hari abarundi bahungiyeyo nivyo mugo sinovuga ngo nari mfise inshuti nyene ngira ngo niyo ngiye ngira ngo nca ndondera naka abanamba mugabo tumaze kurengana ku rubibe tugashika ahantu bita Itumba harya Butare twarahuye n'abandi baje kuturaba b'abanyeshuri muri bumwe harimo Ndadaye. Okay. Niho twahuriye ubwa mbere. Yiga mu wakangahe nka Ndadaye ndibaza yuko yiga nko mwaka wa 2 wa 3 mu university. Muri university. Ibutare. Yiga muri Institut Pédagogique National. Okay. Hanyuma ico gihe mwari musanze imbere yuko muva mu Burundi mwari musanze muzina. Ekada twamenyanye uwo munsi. Okay. Uwo munsi no twamenyanye mugo kuva ico gihe gushika yitaba Imana twari pamfe. Mwebwe mwabwiye musigiriye muti turumva ko hari ibintu bitameze neza cyo gituma tuje ngaha abakiriye nawe icatumye kibahuza cabaye iki ivyumviro kuko bo bari mu bintu vya politike muramuvyumva hajya nivyo bintu je nkunda mbere kuza ndagira nti tubivuga tutabisigura neza barakubwira ngo Ndadaye yarabaye mu muhari Bampere bakubwira bati ntaryamira yarabaye mu hari Bampere mugo ntabisigura Bampere kwa kuvuga mouvement des étudiants progressistes Barundi au Rwanda ariko urumva ugiye kugishira muri yamajambo apfurye wari gutangurira kuri ibiki bati rero kugira ntibazokimenye reka tugihinyanyure bacita Bampere ugiye kuraba rero ajya amajambo uvuze yose arimwo muri izo dome za mbere zitangura. Uwo muhari rero bari bawurimwo kuva mu 1975 jewe nshitse baca bagira bati turarovye iyo ni ifi baca ba mu muntu azoza arabyigisha mu mezi 3 namenye nanje ninjiramwo muri uwo muhari wa Bampere. Vision ya mbere principalement vision ya mbere rero ya Bampere yari ica mu nzira y'undi muhari wari wavutse mu Bubiligi witwa Meproba mouvement des étudiants progressistes Barundi washaka kugira ubudasa n'abandi bagira politique muri ico gihe bashaka gufatira cane kuri ivy'ubwoko bo bakagira bati twige société y'u Burundi dushingiye kuco bita mu gifaransa les classes sociales buriya rero ngaha mu Burundi nagira muri urwaruka President Melchior Ndadaye President Ntaryamira President Ntibantunganya dutangura politique tugitangura muri ico gihe twari aba marxiste leniniste aha jewe ibitabo vya Lenine ibitabo vya Marx narabisomye bisimyaka kuva mu 19 gushika mu myaka yakurikirana na 3 wasanga iyo ndose udufaranga iyo turose udufaranga ari byo bitabo tugura. Mushaka tubwira muri ivyo bitabo muvuze abantu batazi abo banditse ivyo bitabo ivyiyumviro vyabo byari bishimikiye kuki cane cyane ivyiyumviro vya Marx na Lenine novuga ko byari bishingiye kuco bita mu gifaransa la lutte des classes bakavuga bati kuko byari ibintu bafatira ko bakagira bati mu bihugu vya Buraya mu kinyenjana ca 19 haratanguye kuboneka ibintu bituma abantu badahura bifatiye ku kugene bameze
muri societe barimwo atari ibi vy'amamuko ngo n'umuzungu ava hehehe ico bita mu gifaransa zigende no cita mu kirundi les classes twebwe natwe twagira tuti burya no mu Burundi ikibazo c'abahutu n'abatutsi ikibazo n'ic'abantu bafise ubutegetsi bigungira ko ugasanga abantu bitwa ngo n'abakozi baba abakozi babirimizi baba abakozi aba bakora muri ibi twita ngo n'amahinguriro ugasanga n'abantu batagenda bitwaweko nivyo rero nabo ba Max bigisha hariya nivyo twebwe twatanguriyeko reka ndaguhe mbere n'akantu sinzi ko kabatwenza 79 je naragiye ahantu i Kigali ngiye kurondera aho mbandanya kwiga abangenda ku mugoroba ahantu ariko rabera inama y'abarundi umweje kuvuga kandi nivyo niwe yabinyibukije n'ubise yavuze byabaye ngaha muri Kongo abangenda muri iyo nama ndumviriza bavuga bati dutegezwa kwikura ko abo batutsi aho batugiriye nabi bidahera jewe nifite imyaka 23 ndava hasi ni muri ko murabesha ndabase bacu batutsi niko je kuri kaminuza nanifise abagenzi batutsi kandi ndubu iyo tuvuge turavugana ntihabona nta matara yarahari bacu bavuga ngo atsamatara turawe muntu atavyumva ngo atabitegera uwari we ariko naho nyene si kubera abo nukubera ivyumviro mu bategetsi n'ingendo mu bategetsi kuko bobo bahunga 72 babona ko bagenda bahogwa kwa abahutu kwa abahutu mugabo s'abatutsi bagiye kwitunganya ngo ko turabatutsi mutugende kubatera bari abantu bagwanira ubutegetsi nibyo tuza turasigura mbere bumwe na rimwe muri ivyo bitabo twandika urumva rero twe dufise ukuntu tubona ibintu twagira tuti twige neza ijya societe yacu ni naho tuzobona mbere n'ingene twoyituma iva mu kaga ivyo bintu byo kwama twiyumvira yuko gutunganya igihugu bigenda bishiye ku bwoko ataho bishitsa ni batwuva bamwe ahangaha hari abantu ngaha muri kino gihugu ubu bose duhuriraho hari abantu baje ngaha tukabivuga bobona yuko tutavuga ivy'umugani kuko n'igihe twe twataha mu 1983 harabagira bati burya ni bwana ntibafise mu mutwe hameze neza igica turi mutaha 1983 byagenze kutugira ngo mudecide uvuga ati twatumaze igihe ngaha turatashe turi muri iyo movement n'igica tumikira motiva kuva uri kurigisha iboneza imboneza itegerezwa kubona hakiri kare ibishobora guhinduka n'ingene bishobora guhinduka mbere igafata n'ingingo kuko nibo iri imbere y'ingene yuje imbere abantu kugira ngo bihinduke ubwa mbere hoho twari tumaze gusubiramwo bimwe twagendera ko vya rite de classe dufatiye ku vyari ko biraba mu gihugu ca Polonye sinzi ko ako kahise hari abantu bakazi gaha mu gihugu ca Polonye hari hatangiye kuvugwa ibintu by'amashirahamwe y'abakozi yigenga ahandi mu gihugu c'abakomunista ishirahamwe ryari rimwe rya leta mugabo batangura kuza abantu bagira bati amashirahamwe yigenga sendika sendika buriya byari byavuye no kurya mu papa Yohani Paulo wa kabiri yari yagiye muri Polonye arabwira abantu ati ijambo rikomeye neye pas peur nimutinya iryo jambo rirakabura abantu gushika duko hatangura rero kuvuka iyo sendika hanyuma rero twebwe twarasoma cyane gose abakiri batumurasoma cyo kintu nashaka mugishimire ko cyanye musoma gwagwa murasoma nukuza murasoma cyane twe twarasoma cyane gose cyane ivyo rero twavye mu maradiyo kuko twari dufite amaradiyo twari tutuze twasoma mu maradiyo mu nyamakuru bikaza bitevye mugo tukabisoma hamwe no twagira tuti none ko hariya twara twibaza gutyo biriko birahinduka ubwo iwacu hoho ntibishobora guhinduka muri iyo nzira abo twabibwira bamwe hari abatubwira bati tera iyo sema bati turamasema mugabo kandi no ngaho i Bujumbura
umugambwe yiprona nabonye umuntu akuze hari ashobora kuba bizi umugambwe yiprona hariho ibintu wumva yuko navyo nyene biriko biravuga yuko hashobora kuba hari abantu bashaka impinduka tuti twogenda haraho twoshaka tugahuza n'abo bantu hama tukazogira umugambwe umwe n'abo bantu sinza kudodagura amazina nihagira nzo yadondagura jewe nkora ku radio hariho abatari bake twaza turavugana kuko nakoze ku radio kuva mu 1984 gushika mu 87 je mwatashe muri kumwe nabande mu mari muri kumwe muri uwo erega twagira turonika abantu kamwe kamwe twagira ico bita infiltration kamwe je gusa ico ndibuka neza nuko uwo munsi twatahanye na Melchior Ndadaye umunsi umwe hama dusanga ntaryamira yaramaze gutaha yeze umwaka ari kumwe n'uwo Leonce Ngendakumana urumva rero turaje turarindiriye imyaka 3 mugabo gushinga umugambwe umwe byaranze niho twava tugashinga Frodebo mu Kigegero ico gihe mugabo ntibari mukomumvira ko mukomagira umugambwe uzokwemego yari umugwe wo kwiyumviramo gusa canke erega twatabwe ibyigambwe kera ni wazurarindira ushaka guhindura ibintu ngo nzoca mu buryo banyemereye ari ibintu bikidiye guhindurwa ntibishoboka abari ku butegetsi do munsi kugira ngo azofata ibigwanisho barinze kuza kubaza leta twebwe rero ubwa mbere twagira icyo twita la lutte clandestine hari icyo ndakubwiye hari n'umugambwe twe tubaze gushinga wundi imbere ko dutahangaha witwa Obo umugambwe w'abakozi b'u Burundi Parti des travailleurs du Burundi twawushinze mu 79 mu kwezi k'umunani tukira abanyeshuri urumva je nari imyaka 23 hamaje muri uwo mugambwe nari nshinzwe imigenderanire muri uwo mugambwe mugabo ugasanga cane twandika na Melchior Ndadaye ikinyamakuru twita Le Flambeau de la Révolution hari hakenewe mbere yuko umuntu yorondera nuko ntazi iyo byatakariye umuntu yondera byo twandika kugira ngo biriko ndavuga ababisoma babone yuko twandika uko tubona u Burundi kandi niko twagerageje kuvyitunganya ko nico gituma rero inyuma aho byangiye ko tugira umugambwe umwe nabo twagira ngo tuzoshobora guhurira gaha twaciye dushinga Frodebo mugo tuyishinga muri clandestinité ariko naho nyene erega ntitwaciye tuvyita Frodebo aho navyaciye heshe abandi bati cyara tuvunye niba dusubye ko catuvunye kuko twatanguye ikintu twita Floride Front pour la lutte démocratique hama rero leta irakimenya iperereza rirakimenya rikimenye bararondera abantu bararishinze twebwe twabicize baratubura bafata abantu bangahe duhura nkababwira nti bashaka mwarabaye bukemiseri mutabizi barabapfunga mugo twe ntibadupfunga ntibatumenye twaciye duhindura no twaza guhindura rero Floride tuyigira Frodebo inyuma hanyuma inyuma iremegwa 92 kushaka kuvyakurikiye muzi twarumvise ko mwakoreye cyane mu kigo cijanye n'ivyo vyagwa gasore sinibuka neza amajambo make ngene ico kigo cakora ariko ico kigo mwe mwakoreyemo mutubwira amadetaye casigura iki gwa gasore afise ikihe kibanza muvuze mariko muri imvira hinge tubanze tuvuge ivyo nabaye ico gihe kuko igihe nariko ndiga ivya televiziyo mu Faransa cyo gwa rungitswe na televiziyo Burundi ko bamaze kuza wawe mu journaliste hanyuma rero Buyoya aragira ku deta yiwe mu 87 muravyibuka amatariki je nari mu Faransa rero hama bari ko barondera abantu bo kwerekana yuko ari ibintu biriko birahinduka je nibaza yuko nuko Melchior Ndadaye atakiri ngaha niwe yobivuze nibaza yuko bamubajije uko bari batuzi batatwobashitwa ahatwoshirayo tatwashira abantu niho jewe banshira mu mugambwe iprona muri secrétariat exécutif national mugambwe amaze kwiyumvira Frodebo oya twayivyo kera twari tuyirimwo aho urumva kandi je nibereye mu Faransa
bangira secrétaire national chargé de l'information et de la mobilisation. Ntawangishije inama hagira rero gutaha hanyuma telefone ngaho Bujumbura mvuge make kuko nitwova ngaha cyo ico gitabo cyose. Hanyuma rero ndatelefona ngaha rero ndaryamira yakora kuri kojeroko sinamuronga ngo yarimutse muhira nta telefone twari bwaronke neza twari bwaronke kama ndibaza nti mbega ndiko telefone abo bantu reka basi telefone ku radio aho nakora hama hitaba umuntu twakorana nza numva yitavye agira ngo ego nyakuba wa secrétaire national ntumbe rero sha urashidatira hiyo wire kuri secrétaire national ngo ivyo ndivyo nibiki ngo ego okay nshitse rero nsanga nivyo baraduzeho mba secrétaire national chargé de l'information de la mobilisation aho hari mu 87 nari n'umunani hatira ivyantega n'imarangara inyuma haba ibintu bahinduye muri iprona baca bashinga iyo institut wa Gasore nyamba bari bashimye ko nakora neza sindabizi nuko uyayigiriye niwe yobisiguye baca bangira secrétaire national chargé de l'institut wa Gasore iyo institut yarifise intumbero yiye yarifise intumbero yo kwigisha abarundi wa Gasore aho wabaza aba bajene bari ngaha bakiri bato bati wa Gasore ni iki abo vyishura ni bande bovuga bati imbono ya kwa Gasore ku Burundi yari ni bande atari kuvuga gusa kwa Gasore yatuzaniye ukwikukira mugabo umusomye urabona ko ari umuntu yabona kure cyane ibibazo by'i Burundi. Ndibuka mbere n'igihe nategura ikiganiro ca mbere kuri kwa Gasore no kwita yuko cari ico gutanguza iryo shure ivyo nanditse byose wadutwara mu mugambwe y'Iprona yitwa coordinateur national Liberio bararungeretse yabisomye uko ndavyanditse ko nari namusomye ndamutegera mugabo narongeye ndabandanya ndamusoma kuko ubu hari ibitabo byinshi biriko birasohoka bija habona kuri kwa Gasore ukabona ingene kwa Gasore yabona inayo kwikukira ukabona ingene kwa Gasore yabona imigenderanire yiwe na se wiwe ukabona ingene kwa Gasore yabona imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Ngo bitubwira ko gato ivyo nyene ko birafise ikintu ushaka kudufasha bibona gute nyamushaka ko ntangura ikindi kiganiro muca market traffic iminota mike imbere gutrangiza kwa Gasore kuvyerekeye u Burundi yabona bwa mbere abene gihugu bato bato bagishinga umugambwe Iprona hari abantu bawonamwo mbere imigambwe myinshi muri ico gihe yari ikomeye niko yari imeze umugambwe utwagwa n'abaganwa Bagasore yari umuganwa Muhigwa yari umuganwa harimo n'abandi baganwa Amagwa Gasore ati ntegerezwa kwerekana ko aturi umugambwe w'abaganwa mu kwerekana ko harimo abantu baba bundi bwoko bafise ibibanza bikomeye ba Mirerekano Paul Bangendadumwe Pierre ba Nyamoya ukabona buko nabo baje imbere aranavuga ati dutegerezwa kwiyegereza abo bantu bato bato mugabo hakagira amatora ntihazogire uza gutora ngo umuhutu maze kugira ngo ngiye gutora umuhutu kubera ico umututsi wagira ngo ngiye gutora umututsi kuko ubuhutu cyangwa ubututsi si valeur mwavuze valeur si valeur kuko valeur nico wigira wewe suko wavutse uko wavutse uko uri uko usa uko imishatsi yawe imeze uko amaguru yawe imeze uragenda ubaza Imana niyo yabikoze mugabo amashure wize atari wewe n'abavyeyi bayagutoreye atari wayitoreye ivyo uri kurakora ubu ni wewe wafashe ingingo nivyo vyakugize ni wabigize nivyo rero umuntu ashobora kuvuga ati reka ndabe
ico yimariye muri uko yatoye muko yigenza n'ico ashobora kumarira ari umuryango ari igihugu. Aho niho gutera urumva rero Gasore akagira ati aho tuhatandukanya. Ica kabiri kuri ico kibazo yarabona ivyo ariko biragorana mu Rwanda kuvyerekeye ivy'amoko, akagira ati dutegerezwa gukingira Uburundi ivyo ntibishike. Ni naho mbere yashiramwe ingufu nyinshi cyane, uri kurasoma ibitabo vyubaka kubwira bati aca mbere umugambwe iprona ararondera ukuntu ugenda uhinduka ukava ku byo bita ico gihe babyita mu Gifaransa ngo aspect féodal, ukaba koko umugambwe abo banyagihugu bato bato biyumvamwe. Hanyuma aravuga ati kugira dukingire Uburundi tumenye yuko ubwami bufise uruhara rukomeye. Turondere abantu ngira afatira mbere ku byabaye mu Rwanda, ati ntihagira abantu baza kwiyumvira gusenyura ubwami. Ati kuko ubusenywe muri kino gihe ibizokurikira nawe uzovyitura. Muzi kahise ku Burundi ivyakwirikiye murabizi, turabizi. Kwa Gasore yaravuga ibi vyerekeye bonne gouvernance. Fata karorero, se wiwe yari yamugize umukuru w'ahantu bita Ibutanyerera aha muri za Rango, komine Rango. Hanyuma rero Kwa Gasore amubwira ati papa warampaye akazi, ati mugabo ntuzokwigire wibaza ngo nzoduga amapete canke iki kubera imigenderano hagati yawe data nanje umuhungu wawe uzora bico maze tugasanga ndikigaba urampana naho ndumuhungu wawe. Yarabivuga akavuga ati ikizokwereka ko nakoze neza, ikizokwerekana umurongozi imboneza ko yakoze neza nuko aba yashimishije ba Barundi bato bato, aba yarose inyishu ku bibazo by'abarundi bato bato. Agaca avuga bya bibazo rero, ibibazo by'amatogo, ibibazo by'amashure, ibibazo byo kwitunga, n'ubu tukivuga ku migenderanire n'ibindi bihugu. Hari ivyo ndovuga kuko Kwa Gasore sinzi yabandanye iyo twari gushika. Ugiye kuraba ingene yabona imigenderanire muri kano karere, hariho bimwe yavuga tubivuze nk'ubu abantu baca bagira bati ubwo Abarundi ntibashaka kuza kudusorogera ngaho. Mugabo we yabivuga agira ati ni ibintu byofasha guteza imbere. Yego nagomba turiko turaja uko mwanya uri kwatugora, ntituzagoroka cyane gose ku gitabo kora ko igitabo kimwe utunzi bwinshi, ni igitabo kininiya kandi ivyo turiko turavuga mwabivuze mu buryo bwagutse, ariko cyane cyane ku bintu bijanye n'akarangamutima n'amavaleur. Muri ko muraraba urunganwe ugwaruka rwa kino gihe, nibihe mubona muti anamanti valeur canke ibintu bitazoshobora kudutuma dushika kure, nibihe bintu ngenderwako dukwiye kwitwararika cyane cyane mu gukosora ivyabaye muri kahise? Sinzi je nofatira ubwa mbere ku muntu mbaye ndareka n'umurundi, icambere no kwiyemera. Kwiyemera ukagira uti jewe n'Imana ko yandemye imfitiye ikintu ishaka kunshikako. Hanyuma ukamenya gutora neza, uti ntora iki, hama ukamenya kwitunganya kugira ngo ico watoye ugikwirikirane neza ugishikeko. Ico kintu kirahambaye kuko buriya mu Burundi bwa kera icishora kuba carica ibintu nuko wagira uti umuntu ashobora kuba umurimo uyu kubera ubwoko cyangwa umuryango yavukiyemo. Turavuga iby'imiryango, bakavuga bati ngibwami kugira ngo ube umuntu muri ibi n'ibi utezwa kuba mu muryango uyu n'uyu, ukamenga uwo muryango wavukiyemwo niwo wakugize, niwo waguteguye ngo ubico wokora. Oya,
urashobora kuvyitegurira ukundi. Ubu rero mu gihe cya none umuntu niwe yitegurira ubuzima, si uko wavutse so ari iki ugira ngo bizoshobora kushikana imbere, bizogushikana imbere umaze kumenya wowe nyene ingene witunganya. Ni naho rero niyo ugize ingorane ushobora kwamusanga waronse muri wowe nyene inguvu n'ubushobozi bigutuma ubirengana. Jewe iyo ngira nti mu buzima bwanje, iyo ngira nti ingorane naciyemwo zimugaze, banarapfuye jewe. Uravye ibihe twagiye ducamo, mugabo kagenda ugira uti nzoshika. Hariho bamwe batavyumva. Ushobora gufata ingingo nk'ubu ugirana n'abantu bakabona ingingo wafashe yabivuze mwe yavuga imbere yanje, bamwe bakagira ngo aha ngwehe wa muntu, mugabo inyuma bakaba ariho babona igituma iyo ngingo wayifashe. Tugarutse ku cyo yavuze Audace yatanguriye mu kanya, mwabiciye ko gatoya ariko mwarahuye n'ibibazo 93 muhatse gupfa, ariko katuretse n'ico turetse guhaka kwicwa mwarabuze mu buryo wabaje kandi baraba. Iri jambo yavuze ryo guharira canke gusabana imbabazi canke guharira abakugiriye nabi, ni jambo mwumva rishoboka mu Burundi? Mu Burundi ridashoboka, kuba ari ukuvuga ko Burundi butazobaho. Kuko ugiye kuraba uburemere bw'ibintu kino gihugu caciyemwo, mbe umuntu agize ati nze kwihora nko yabivuze, hosigarande muri kino gihugu, hosigarande. Jewe 93 nari umushikiranganje w'ibigenderanire muri leta ya Melchior Ndadaye. Nagiye kumenya yuko hariko araba kudeta mu gicugu nka saa 7 z'ijoro. Navyo mwari mwiketse imbere yuko bishobora gushika? Twaravyumva kuva kera, mugabo rero kwa kutamenya kandi tukagira tuti harabo vyubahuka kuza kuvuguruza abarundi, niko twavuga. Nako gasore abivuga, niko yavuga nako gasore ngo bene de vyubakwa abarundi babivuze, mugabo ntivyashitse. Na Dade niko yavuga muri azovyubahuka. Hari abaca babiha yindi ntombero atariyo. Abantu bacashika muhira ndiryamira, niho mu masaha 7 numva telefone bati hari ibintu bitagira neza ku kirimba kwa president muri ifate. Bon, jewe rero ngira nti ni haba hari ibintu bihiga abanyapolitike bihiga jewe. Ndafata ikote nari nambaye muri nama y'abashikiranganje ndambara, ndakwepa ndagenda mu Kamenge ndahungirayo. Hanyuma izo nota 10 baraje kundondera. Ko nari umuntu wa gatatu. Bagiye n'amaguru nyene mu buryo butabacanka. Nari kwira n'imodoka none. Ice. Hanyuma ndanyorogosha nyene, ahubwo mbe ndabaza kugira filime muri mwebwe mwabajene turabafise cyane nako n'amasana masa neza. Ahubwo tuzogire filime nini inya kuri ivyo bizoze bamenyekana, murondera amahera mwe muzi kurondera amahera. Hanyuma rero je maze kuvaho urumva baraje basanga umukenyezi banamaze jamubaza, uwo munsi baramureka. Bukeye baragaruka basanga si hari, yagiye mu rugo rwo twabana kwa Ntaryamira, mugabo havuye asanga Ntaryamira nawe nyene kandi yaronderwa, yagiye kwigegeza acija mu rugo haruhande. Baraza basanga umwana yakora muhiri wacu, baramubaza tari hehe, atangura kuvuga ngo ndahonzi. Mugabo zabona agakete yari yanditse amubwira ngo zanira abo bana. Bati none ibi yakwandikiye gute? Bamushira kw'inkoho uwo mwana, ati yagiye ngaho cyo baragenda. Bashitse bati mukanya bandunga yaranyinde, bati nuwe, baca baramurasa arapfa. Bon, arapfa. Bati none we ntibantunganya abamwishe, uwamwishe. Kuko burya kwica mu bintu bya politike bica ku ntambwe nyinshi. Hari uvyumvira, arabipanga, hari n'ababikora rero bakarasa. Burya uryarashe uryarashe ikibiciwe gusa nuko gusa aba yarenzwe na bwa buntu bwiwe akabuta, n'ahandi
ugiye gushira ku rupimo ikibi ntangana n'uwabiteguye. Mugabo ni waba uri mu gihugu ukagira uti dushaka ko igihugu gikira, ubakire ubwa mbere kukuri ku byabaye. Mubakire kukuri, ntihagire na kimwe utinya kukuri. Niyo ugiye kwirega mu bakatolika turirega, niyo ugiye kwirega ukagenda ubesha nta kigongo uronka, uragenda uvuga nyene uti Mana ngirira ikigongwe, naracumuye uku nuku nuku nuku, igaheza kugira ikigongwe. Burya no muzima bw'abantu niko twotwiza kumenya, tuvugane turondera ukuri ku byabaye. Jewe rero nagiye ndondera ukuri ku byabaye, ndashika naho ngira ndi gabundi uko ndabibona, naho jewe banyiciye umukenyezi nakunda cane. Ni muri kino gihe nshobora gusanga n'uwamwishe canke abamwishe bababaye gusumvya, bakeneye gukizwa gusumvya. Kandi nibyo jewe narasavye mbere ningaha haba hari umuntu yobishobora, nkuwonzanira umuntu yishe umupfasoni wanje, avyemeye twogenda muri restaurant canke mu kabari tukanywa tukarya, kugira ngo ndamukureko uwo muzigo. Mukabara amashi ku bw'ico ciyumviro gihambaye kandi kitoroshe. Ndamukureko uwo muzigo. Ntubona ukuntu je mvuga, bamwe bakibaza mbere ati ntibantunganya ararenze urugero mu kuvuga, maze imisi ndavyumva tarenze urugero mu kuvuga. Nuko numva yuko jewe mu mutima nduhutse, atana kimwe niyotsa ngira ndi ahubwo nkini gufasha abandi. Uwo muntu rero no mufasha, nkuko mbere no muri politike dutegereza gufashanya nkuko nyene mu kubakira kukuri. Ejo bundi muri byo iganiro maze imisi ngira, bamwe bafata neza abandi bakagira bati ntibantunganya yasaze, ariko nsara neza. Ndababwira, nabwiye abantu nti mumenye yuko mwebwe mwabuze abantu banyu mu 72 canke muri iyi myaka yakurikiye. Dieu de tumaze kubivugana, mfatiye ku buzima bwiwe nasanze uko ndayibona jewe ndayifata rimwe na rimwe muri teori, we arivyo yagize muri pratique. Nababwiye nti mwebwe mwiciwe abanyu nimwe muzosanga mufise uruhara runini cyane mu gutuma abarundi twongera kunywana neza. Nimuzorindire ngo wakugiriye nabi ngo nibazofata inzira ya mbere. Apana, uzwa wihenze. Ni utegezwe gufata inzira ya mbere, ni ufise gukora ivyankenerwa byose kugira ngo ukize uyo muntu yakugiriye nabi. Hari gisabisho nkunda kuza ndasoma ndaraba mu gitondo, hariho agapassage nkunda bavuga bati Mana mfasha menye ico nokora kugira ngo uburinazwa bwawe bwigaragaze. Muzoze muragisenga mwe mukiri bato, Mana mfasha menye ico nokora kugira ngo uburinazwa bwawe bwigaragaze. Kuko Imana ivyikora ica ku bantu. Bya bitangaro bikomeye twaratwumva kera, wazona ibigize uko ubu ibicisha ku bantu. Nawe karoro gatonya, keshi umuntu akoda kubona ibintu ntabimenyakiri kare. Hari umuntu yitwa Priya yaje kudusigurira ngaha no mukarismati, yari umukarismatike leta y'Imana. Hamara tubwira ati hari umuntu yasavye Imana arayisenga gose agira twagwe
mu kiyaga muri mer, ati ndagusabye Imana ntabara. Bati hanyuma Imana irunyika helicopter iraje hejuru yiwe iraturunda, irarekura n'umugozi, wa muntu arawubona wa mugozi, mugabo ntiyiyumvira kuza gufata wa mugozi ngo ya helicopter imuduze. Iraturuna helicopter, wa muntu wari ngaho aranga gufata umugozi, iranamwegereza aranga gufata. Hanyuma helicopter iragenda, mugabo Imana wa muntu iramusunika itwara ku nkombe itaho. Hanyuma arataha, ashaka ku mugoroba, ashaka ku mavi, Mana we Mana nasenze igihe cyose iminsi yose, none ndagira ntwagwe wari hehe? Imana nayo wakijujuwe, ijya helicopter yaje ntiwayibonye. Kenshi rero harashobora kuza mu buzima ibintu bishobora gukiza, wewe ukarindira ngo nibindi, kandi Imana mu kugira ibitangaro ubu ica ku bantu, ica kuri wewe, ica kuri jewe, ica kuri mwebwe, ica kuri twebwe. Nico gituma uteza kwama wavyiteguriye. Yego, ndashaka tuje mu mwanya wo kurangiza kuko ibintu biraremereye cyane, twebwe tubimenya twatumira umwe kugira ngo dufate umwanya wagutse cyane. Mu kurangiza nagomba mu ijambo rimwe subira kubahimiriza gufata umwanya wo gusoma ibitabo cyane cyane vyanditswe n'abakurambere. Tuzosubira tugafatira umwanya kumbure kubw'ibitabo gusa tukavugana ivyanditse muri ibitabo, ariko ngomba gusubira kugaruka gusa ku ijambo rimwe. Subira mbaza nti ni nayahe ma valeur canke nirihe valeur nyamukuru ryabafashije kuba mukiriho uyu munsi, mwarakoze ivyo mwakoze mu vyo mwaciyemo vyose? Kwihangana mu buzima, kwihanganira ubwa mbere. Wewe uri umukristo cyangwa uri umukristo, kirazira kwidodomba, naragowe, narahumiwe, manje nabi. Kirazira kwidodomba. Kirazira kandi kuguma wiyumvira ngo naka ni wangiriye nabi, ukabona naka gusa. Kugenda wihangana, kugenda urondera inyishu ku kibazo cyose uhuye naco. Iryo jambo kwihangana rica rijana n'ayandi menshi. Ntuhababuke. Yavuze ngo abantu bubu ngo bareba babona n'amafaranga. Amafaranga ni wapfu uzogenda batwaye. Ugira niba zo kwinjiza mu ijuru amafaranga. Ko tuko turuvuga mbere ducigiye kujabo ry'Imana. Hika amafaranga aragufasha, naho nyene wayarose mu nzira nziza. Amafaranga y'amibano arahuma. Muzorabe kino gisagara ca Bujumbura, muzogende murabaza kuva kuri Mwambutsa ugaca kuri Ntare ukaza kuri Micombero, kuri Bagaza, kuri Buyoya, Ndadaye we n'amezi 3 ndaryamira n'abiri ntibandonga n'imyaka 2, ukaza ndukuba uyu muntu agize ngo aratunza atungishijwe n'ivyo yiyivye, ntibirama. Bazujya mutamara inyuma arabizi kuhagira ababona. Kwihangana, kudakorakora. Kuko ugiye n'amafaranga gusa, uca usanga inyuma wagiye mu yindi migenzo iciba des antivaleurs. Uca usanga ugiye kwica, ugiye kubesha, ugiye kwiba, nivyo ndandiko ndavuga. Mugabo wihanganye ukitunganya neza, urashobora gushikira ico wifuza. Naco nico wifuza Imana yakugeneye. Kurashobora kucifuza Imana itakugeneye ntugishikire. Reka tumukomere amashyi menshi cyane gose.